with designer aho ntanguriye career y'umuziki muri 2019 nawe ndibaza niho yatanguriye ego igihe atangura gusora nyampinga iyi ndirimbo twari twayikoranye ariko kandi urumva ko bitahuritse we na management yiwe ubu asigaye afise management urumva ko abigoye ko ashobora gukora ikindi gikorwa amaze kwinjira muri management oya icamba baje nuko yaciye afata shabiririmba mu yindi ndirimbo kandi azi ko biriho bakunzi ba K9 TV kaze mu biganiro byacu bya misi yose twama tubashikiriza tuganira n'abaririmbyi batandukanye muri binabiri kugira ngo badushikirize bijanye n'ubuzima bwabo nivyo bariko barakora bishasha ariko barazana kuno munsi turafise umuririmvyi nako akiri muto mu jeune cyane afise indirimbo yiwe nshasha reka muri make reka tumuvugira ivyo amaza twidondora ku mazina ni kwa Akimana umuzina y'umuziki nitwa Deflo meze neza yego turashima iyo ndirimbo yawe wodukizaho gato twumva Me I want you ndakwereka ngukunda ngwino my baby liste mahato ngubwira ikindenze ni wewe my lover and I wanna marry you girl mfata ya mama ukomeze girl fata. Oh baby give me love I wanna make you my desire ongeza utundi girl kitandani we ni Jackie Chan. Oh baby give me love I wanna make you my desire ongeza utundi girl kitandani we ni Jackie Chan. Slow down low yeah slow down low slow down low for fun girl for fun girl yeah ni Deflo turi kumwe ni K9 TV Deflo indirimbo yawe ndibaza yizeye cyane ndayizeye gose ko isohoye ubu kubera ijanye n'iki gihe nyene ni indirimbo itambika ubona naho turiko turava muri sama mugabo igihe nicare bwa igerane gose ni nka bye vacances ego numira n'abantu ja kuyiraba kuri YouTube rumba ko nameze neza twayumvise ako Deflo haruhande ko soye indirimbo ubu imbere kwere kuti ubwasore zindi ndirimbo kariyeri y'umuziki ushimye kwitangwa muri 2021 mu bisanzwe jewe kariyeri y'umuziki nayitanguye 2019 mugabo narashobora gukora indirimbo mugabo sinazishira ahagaragara iyi akaba ariyo yiwanje ya mbere shize ku rubuga rwa YouTube so bisigura ko indirimbo yemera gose ubona ko itazokumara amazi ndayizeye nuko gusa umuntu apanga ibyo Imana igapanga ibindi reka tuhereze abakunzi b'umuziki ndundi turaba ukuntu bazoyakira ego tuvuge ari cyo twigeze kwa twumva canke ivyawe na with designer aho ntanguriye career y'umuziki muri 2019 nawe ndibaza niho yatanguriye ego igihe atangura gusora nyampinga iyi ndirimbo twari twayikoranye kujya kuntu uva muri studio ukacurungikira umugenzi kugira yumvirize beat ukuntu yo bimeze kugira urabico yo kubarira niho je nava muri studio ndayimurungikira umutipe kubera ari umugenzi ashansaba ko nawe niyo ririmbamo ndamaya ati nta kibazo araza arakora turakora indirimbo producer araheza kuyikora mu nyuma with designer ndamubariye aze dukorane video nyene nawe tuba ari irenze gose mugabo dukore video acambwira ko nogenda kubaza management yiwe ikibazo kimwe namubajije ati none mu gihe uza ku recording iyo ndirimbo wararinze kubaza management yawe arambarira ko atamwanya afise ibintu byinshi je namubariye ati basi nta kuntu jewe nogira nkagenda amajwi yawe kubera urabona ko atamwanya ifise kandi ndayisohoye byava bigutera ikibazo n'abagufashe yewe cyambara ati nta kibazo uragenda ukureba amajwi nta na kimwe ndagenda ndakuramo ndashiramo ayiwanje mu nyuma indirimbo nace numva yafashe ivyo naririmbye kuri couple ya kabiri
abishize mu ndirimbo y'abandi indirimbo ari kumwe na The Power Team. None tukubaze mbega Wiz Designer muvuze ko hari muri 2019 mwata iyo ndirimbo no mwinjira kuri coding muri studio Ego bigeze muri 2020 gute indirimbo ntihebwa na audio ntimwebwa isohore oya indirimbo nayo ndayifise baye baheje kuyikora mugabo kubera SP wewe yanyinjiza amati gusohora indirimbo ni kubanza kwipanga wirondere inzira yose cyo gituma nayo narindiriye nkurikirana ivyo yambariye nk'umugenzi yaguhanuye nk'umugenzi ivyo yampanuye ariko kandi uvuga ko bitahuritse we na management yiwe ubu asigaye afise management urumva ko abigoye ko ashobora gukora ikindi gikorwa amaze kwinjira muri management oya icamba baje nuko yaciye afata shabiririmba mu yindi ndirimbo kandi azi ko biriho iyo ndirimbo ni yasohotse ryari indirimbo yiwanje niyo nyene yitwa Fine Girl nashoboye gushira kuri YouTube ejo amajambo ari muri Fine Girl ari no mu yindi ndirimbo ya Wiz Design ya Wiz Design ari kumwe na The Power Team ayo majambo mbega uvuga iyo couple ya kabiri ni wari wayanditse cyane Wiz Design bo twe twafacanyije twese nawe urumva ko afisemwe pare nawe nyane arafisemo pare mugabo sinovuga ko ari nini ya gose oya umvaho biragoye reka ngira ngo nitwara nka Wiz Design nawe azotubwira ariko kandi mbega tugatse kuri career yawe y'umuziki mbega ubona ugiye kwipanga gute Fine Girl wayisohoye ugiye gukurikira gute bo ndafise n'izindi ndirimbo nashoye gukora zikiri muri studio mugabo bataraheraheza kuzikora nizo nzoca nkurikiza mu nyuma ya Fine Girl nk'inyuma y'amezi 3 canke 4 doca nkurikiza indi ndirimbo mugabo bivanye n'ukuntu abafanzi b'umuziki w'u Burundi bayakiriye ije nka hit uzocubandanya utwika kubaho umuriro kabisa tugiye kuraje ko kandi wewe nta management ufise ni uraca muri imvyi yigenga ego ndikorana mugabo ahambavu yaho ndafise nyene umuntu twama dufashanya akamfasha no gushika ngaya ashoboye kumfasha niwo twokwitanga manager wawe muri kino gihe n'umugenzi nyene ariko aramfasha nyene okay bwana David Flow uriko ratubwira ko bigenze neza ushobora kubandanya n'umuziki neza kuba twike kabisa amahiti ariko indirimbo idayitinze ngira ntuzosubira inyuma oya ahubwo niyo nzoca nkora gose kugira nshike kuco nifuza uzoca urabaho wananiriwe uhigira ego nzoca ndahakosora ariko kubwiwa urumva wifitiye confidence nyene ko ari fresh mfitiye confidence kuko indirimbo imeze neza ndavyibaza abafanzi baraza kuyumva wayikoreye hehe nayikoreye muri studio iri mu Carama yitwa Buja Music Record studio itaramenyekana cyane mugabo producer usanga ashoboye abizi arashoboye arabizi okay ariko tugiye kandi ku ruhande ubuzima bwawe gute niho gitangura umuziki usanzwe ubeshejeho gute bo ahambavu y'umuziki ndi umunyeshure ndi umunyeshure niko kandi kazi novuga ko nsanzwe nkora kamisi yose ego neka dusanzwe ufise na Fine Girl wawe sirovuga ko ariho kuko ubu sinzi bo ari hatariho sinzi ko ndagira guja muri ivyo bintu sinzi ndagira naho nyene mbega Fine Girl wayiyumviye gute inspiration ni kiki cyagutumye ugira tereka ntwike na Fine Girl ni kujya nyene umuririmvyi ari muri studio ari kumwe n'uwundi ijya mu dunye mu murimo kaca mwiyumvira ati twokora uko nivyo ari sawa ko na beat iraryoshe gose iratambika so David Flow umuziki ndundi ubona uryoshe woroshe kwinjiramwo ko twavuga ko wamaze gusohora indirimbo wawinjiyemo ego nawe winjiyemo mugabo ntibyoroshe kuko utarubaka izina atari abantu barakumenya urahura na struggle nyinshi gose urastruggling zoguca intege ko je hari na studio nigeze gutangamo amahera mugasi ushobora kuyivuga amahera aragenda kuko ubivuze barayakuririye nta ko ukira kuvyemeza ko nibisanzwe umuntu ntiyorinda kubivuga kuko iyo studio irahari kandi abantu benshi barayizi mugabo sinovuga ko ari za studio zatari mugabo abantu barayizi yaramuye n'umuntu azwi mugabo ushobora kuyivuga so wawe uninjiye no muri bifa kirikare no washika mu muziki winjira ni bifa ariko kandi turakeneye kumenya struggle abaremvyi bato canke upcoming bariko
bagira kuko tugiye kuvugisha abarivye bamaze gutera imbere n'ivyo bakubwira ati muziki biyoroshe bimeze neza ariko ibibazo byinshi bihura n'abarivye bato bato kandi ibibazo byari bihari muri 2010 sivyo bihari muri 2021 ubu nk'abo ugora 2019 utangwe kuja mu by'umuziki utugeze muri 2021 izo struggle uvuga nizahe mu bisanzwe abadutanguriye nibo bahura na struggle nyinshi gose kandi babaza gose zibakomeretsa mugabo ubu novuga ko byatanguye kugabanuka mugabo struggle abaririmbyi ubu bahura baba upcoming ni kujya kuntu ushobora kuja muri studio mugahurira hano n'umuntu azwi ukatusanga wewe wari kuri programme wewe baciye bamushiraho imbere yawe woci ubanza kurindira cyangwa ugasanga indirimbo yawe barayitebeje kuyikora izo ni struggle usanga aba upcoming bagenda barahura nazo bisanzwe mugabo je sinovuga iyo studio ko yigeze impura nayo yo guteba indirimbo muri studio cyangwa the Buja music record iyo struggle je ntayo barangirira kabisa kuko jewe sinihutiye kuja muri ya studio akomeye gose igikuru ni kuraba gusa umu producer abizi azi gukora neza kandi ndazi muraza gushima igikorwa yakoze ku kijyanye n'abafana naho abafana ubona boroshe nivyo ni indirimbo ya mbere ndibaza kumwanya kuri ama views maze gushika ko ama likes maze kuronka ama feedback maze kuronka ubona ku ikijyanye no gupersa mu bafana kirorosha muri Buja Flavor bose novuga ko coroshe kandi ko kigoye mugabo abafanzi b'umuziki w'u Burundi uko bameze bisaba ubemeze ubemeje niho bakugiriye icizere ubona kurondera icyo cizere rero kurondera icyo cizere ni kubaha nyene igikorwa kimeze neza gusa ico biratuma baguha icizere bagenzanje tugiye gufatanya urugendo je no babarira aba upcoming nibacika intege bagume bakora hari gihe Imana izotwibuka kila muntu wese agashika ku ndoto yiwe hama abakunzi ba Ken9 TV ndababare abaje kugira subscribe kuri channel ya YouTube na je basimbira ko bakagira na jewe subscribe kuri channel yanje ya Deflow bakagira share na comment ku ndirimbo yanje maze gusora bakankurikirana no ku zindi mbuga Facebook ni Deflow konyene na Instagram ni konyene. Merci sana nuko bakunzi ba Ken9 TV mwumvise ko twe kumwe na Dave Flow n'indimbo yiwe shasha Fan Girl yakora yitu presenter nini yongera ni presenter abakunzi b'umuziki mu Burundi gire muhe feedback nziza cyane nibaza ko ndimo yaduhongeje neza mukumva ko ari ya bien sana tukazosubira kumamagara hanyuma tuganira ibindi byinshi byiza mu kudusezera Dave Flow ashobora gucisha ho flow gatoyi gusa tukumva ma chérie sinza gusiga wenyene ekada sinzagutererana ni utuma fatika kurukundo nkunda buri munsi ni utuma mba neza ubwo rukundo je ruzonsaza asante sana sawa murakoze gose